turasuye guhura muri kano gatondo kugira ngo tugende dufashanya gusobanukirwa ivy'iterambere. Uro tugira twige ku cigwa citwa gukoresha umwanya. Ejo baja kwibaza ngo umwanya nivyo batuhamagariye, umwanya twe ntituzi kuwukoresha. Ivyo none twiha tucigeko umwanya. Abantu bibaza ngo umwanya ni ikintu gisanzwe. Burya rero umwanya ntiwamyeho, umwanya wararemwe. Imbere yuko umwanya utangura hari ico bita l'éternité. L'éternité ni ico Imana ibamwo. Ngo hanyuma ngo ireme isi n'ijuru mu ntango aho umwanya watangura. Kandi uyu mwanya urafise imperuka, igihe umwanya uzoherera. Sinja kugitebako. Ariko umwe wese muri twebwe nawe afise umwanya, afise itanguriro ryiwe n'iherezo ryiwe. Uyu ni umwanya tugira twigeko. Umwanya w'umwe, itanguriro n'iherezo. Ico shaka dusobanukirwe, kuko uko nayo babwiye, iyo uravye umuntu akuze ashaje uca usoma ivyo yabaye mu buzima. Umutama arasomeka ariko umwana ntasomeka. Harabura umuntu rero ugasanga ntusobanukirwa aho yamaze ubuzima. Nta nzu yubatse, nta bantu yazanye kugakiza, ashaje avuga ngo mpagati agora abantu. Nivyo kirazira ko umukristo abaho gutyo, sivyo none? Nico turiko turihaniza ngaha. Ibintu byarabaye nk'ibisanzwe. Umukene araba umuntu asanzwe mu isengero. Ubukene muri Afrika bikaba ibisanzwe, kandi isi yagize ati muganzi, Imana yavuze ati muganzi isi. Umuntu ntiyisuzume ngo yibaze icabaye. Ku buryo ashikana imyaka 70 nirenga ko araho. Naragisuzumye cyane mu buzima bwanje. Nico catumye rero ntegura iki cigwa. Mu vyeke turiko turakora ikibazo citwa umwanya tugiha agaciro. Iyo umuntu avuka agakura kenshi ntamenye yari karaja, agenda bihabwa na vyinshi, abihabwa n'ibyo yize mu bantu, arabihabwa n'ico Imana yamushizemwo, akabihabwa n'ingene yitwaye wenyene. Hanyuma akaja gusobanukirwa maze kungana nk'uko ngana, yenda kuze agaca asobanukirwa igituma vyagenze uko vyagenze. Nkibuka rero ndi kuri universite, narakunda kuzinduka muri sport kenshi, turemata yenda ndiruka. Mugabo akaba umugabo nama mbona inyuma yanje yambaye ibutura ryera. Twava hamwe. Iyo bandusha imyaka irenga nka 25, je nari muto urumva nawe yandusha 25. Noneho nkiruka cyane kugira uyu muntu ntava mfata ngo asige. Ko vyari kuntera isoni. Njya mutama yitwa Simbari. Yambaye ibutura ryera. Tumaze gukura nayo mubariye ndi. Hajya naguma ngerageza kugusiga kugira ntumfate musigura umutama. Kubera ko twayaga nabarambwira ati rero burya mba mvuye ku kazi areba nka 6h du matin. Ati ndagenda saa 9 y'ijoro nkamenagura amagi yakora imikate kugira ntibayanyibe. Ati iyo yamenye ukayashiramwe umunyu ntibayiba. Dongeje gukora ibindi abanje gukuramo ivya mbere. Nja gusobanukirwa ko saa 9 y'ijoro zukuri yaje yavyose kuva kera. Nja gusanga nanje ko uko vyari bimeze. Gituma sindakizi. Jewe nanje naba navyutse. Naja kwiruka ico gihe nahigiye kwiga, narumva namunyeshoye ku university.
niga muri ayo masaha hanyuma hagiye gumera nkaca nkagira siporo hanyuma nkaza kurondera icayi saa 2 nkaja kwishura. Maze gukura ndayaga n'abandi sanga nabo nyine ko babigira bo dusanga ibikorwa byo kudandaza bavyuka ayo masaha kandi batabisezeranye. Ndaciyumvira ko nasanze ndyama saa 2 y'ijoro nkikangura mu masaha 9. Zarashika nkarenza canke nkikangura imbere yaho cyo si kibazo, ariko ni muri iyo micungararo nja gusanga ndyama amasaha 8. Ariko ndagerageza kumanyagura amasaha 28. Imana yahaye umuntu wese ngaha, Imana yaduhaye amasaha ngana 28 turayanganya, ariko umusaruro ngene tuyakoresha sumwe. Nja gusanga guhera saa 12 muri imyaka yanje, saa 12 saa 11 mbandi muhira kenshi kumwe n'abana. Imyaka myinshi yose niko nayimaze bitari cangoye. Nja gusanga amasaha 3 ndembara muhira ariko nigisha abana bakiri bato, bagirisha amadevoir iki. Ayo masaha rero akaba 3 yiyongera kuri amwe 8 kaba 11, sivyo? Muri ayo masaha yo mwijoro buca urumva sinduhutse ndiko ndakora mu bwenge kuko natanguye kwiga, natanguye gukora. Iyo n'amasaha y'akazi. Ariko ya masaha y'imbere ya saa 11 shira saa 2 no kuruhuka mu bana, devoir n'ibindi, wongera ko kuryama bija kuduha amasaha hagati ya 10 11. Nukuvuga ngo umudandaza ukuri akora aruhuka amasaha 10 gusa, ntarenza ko nimwe 10 adoboje ni 11. Ashitsemo n'ivyo zo kuraba abana n'ibindi 10 nukuvuga ngo amasaha 18 aya marakora ibikorwa bitandukanye. Guhera saa 2 gushika saa 9 niko agenda bigira bari ku kazi kuri kwami. Masaha 8 wongere kwamwe ya 3 yo mwijoro ugica acabanga wongere ko namwe yandi uko bigisha abana uri kurakora 18, sivyo? Nasomye kuri YouTube, soma bitwa bande abantu bose wo kwibaza nawe bakoresha umwanya uko je ntavyo narinzi. Nsanga rero uko naremwe kwatumye nkora ibikorwa byinshi mu buzima, ariko nakoresheje umwanya wanje wose kuco nashize ku mutima ari ukwiga. Nariga kandi nkamenya ko nukuri, ariko dandaza naradandaza ngashikana kuko nari umudandaza. Ko ntogura inzu muri Zeyimete ufise imyaka 26 canke 25 udakora utiba, sivyo? None nico cigo rero ngomba kubwira mwebwe muri ngaha, kugira ngo guhera ubu rero no munsi ndagira umuntu akenesha ikintu cyitwa gukoresha umwanya ngo yizere kuzotera imbere. Nibikunda ndaje gusubira kuyumvira ingene abantu bandi benshi bi Burundi ndaja kukigarukako bakoresha umwanya. Duheraho igihe baryamira kuko niho bihera. Baryama saa 4 saa 5 y'ijoro, sivyo? None cyane abagabo dufate ko umugabo aryamye saa 5 y'ijoro yikangura ryari saa 12 ngira ngo, sivyo? Namasanga yendugwe, sivyo? Ntihakwiramwe yayandi 8 ntayaronse, kandi abayagorobeje ateramiye hamwe n'abagenzi hehe ku gacupa, nivyo? Batangura ryari saa 12.
bavuye ku kazi 12 dufate hera 12 ugenda ushikane saa 5 mparurira fata amasaha 5 yateranye n'amasaha 7 12 yapuyemo hasigaye 12 rero seko ngo yarandamutse agiye he ku kazi akirushe sivyo akaja gukora murumva umuntu nk'uyo akora atanonoke watiteguye sivyo aja gukora inabi kuko yagiye gutangura akazi atabanje kukabona neza nuko atabona yaje nico gituma tamwimba ronka naje gusanga abarundi benshi bene wacu bakoresha umwanya uko naje gusanga ubukene abantu bafise nuko bekomoka mu gukoresha nabo uwo mwanya kubera kuko ivyo uja gukora ku munsi ubibona mwijoro uryamye hamwe bikanguye niho ubona ibikugoye niho inyishu zizira ni wa mwanya wo gusenga ni wa mwanya wa sport uja mu gatondo je ni nawo mwanya nandikiramwe ibintu bikomeye byose amaketa akomeye amadokima akomeye ndayandika uwo mwanya ariko uyu muntu ayo masaha yagira bayaravye yaratuyoga abo rero biragora ko batera imbere kubera yuko ico umuntu aba ni resultant yico yakoresheje umwanya wiwe ico wakoresheje umwanya wawe naco ni ca kintu utigeze ukura kwa amaso kimwe kitaguhaye amahoro uri umunyeshure n'ivyigwa uri umudandaza nako kazi kawe akenshi rero muja gusanga abantu umwanya wabo ni twariko turavuga ya masaha 8 aribwa n'iki aribwa n'ibindi lo social dimanche baraca ku mazi bakaganduka na samedi la journée abagenzi baragukeneye ukiburira umwanya w'ivyawe ukasanga ntiwikoreye ntiwakoreye umuryango kukubura umwanya wahaye ibihita byose uhita arakwegako n'umwanya atacumaze n'umwanya kwa nyirawo kuko abanyarwanda bavuga utagira agaciro umwanya ari ikintu gihambaye muri bitu turiko turakora ico kiza imbere mu jambo y'ikirundi baravuga ngo tuer le temps ikiyago gisumba ikivi wabirimye si yagize gute igifuni bivuga iki iyo umuntu avuze igifuni tavuze isuka abana bino ntibazici vuze igifuni ngira nico kirundi kirabakoroka yebura kubere igifuni igifuni n'ubugesera nibere ku gifuni nukuvuga ngo arakora les travaux manuels kurima nukuvuga ngo akora ibintu by'ababuzi ico bakora abantu bagowe umuntu yorohewe ntakora umuntu arorohewe umuntu adakora arorohewe baramukorera yarorohewe iyo ni byerekana sous développement hariho utuntu nagiye nsoma turanka kumvamwo
nja gusanga utwo tuntu umuntu yo kutumenya. Witwa Ace Noel yaravuze ati choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Nukuvuga ngo kiriya gikorwa ukunda kurusha ibindi niba ari cyo watoranye gukora uzorinda usaza udakoze, kuko nuko kuvyuka wiyumvira ivyo bikorwa ni passion. Le travail devient passion, c'est byo. Nukuvuga ngo nturarikwa nturuhuka, nta nikiguciramwo, n'imanza ntiwemera, n'abagenzi ntubemerera, n'uwinjira mu mwanya wawe ntumwemerera, n'ugutwara umwanya ku telefone ntumwemerera. Nta mwanya ufise wundi atari ico gikorwa, n'ukuruhuka uruhe watewe n'ico gikorwa. Niko bameze. Ni Ace Noel. Ubundi nawe ati au sommet des affaires, on ne sauvegarde son temps et sa personne qu'en se tenant méthodiquement assez haut et assez loin. Au sommet des affaires, kugira uzobishobore utsinde kure hejuru cyane, kure cyane kandi ukoresheje ubwenge kugira ngo wibanguranye n'ibikurira umwanya byinshi. Ni ngwano uteza gutsinda, gutabara umwanya wawe kubigomba kuwurya. Ubundi nawe ati ndiko ngomba kubabwira ibintu bitabara umwanya. Nababwiye ko gukoresha umwanya neza biragoye, so kubyiga gusa ni ntambara. Prenez invariablement la position élevée, c'est généralement la moins encombrée. Kugira ngo ushobore gukoresha umwanya wose wiwawe atamuntu ariko arakuderanja, raba ukuntu uja kure y'ivyo bintu byose byo gusamaza. Itelefone yawe ntuyiho ari we wese, boguma gutelefona ngo bakuganirize, bireke. Ntupermete ko umuntu wese ariko arakurondera igihe cyose akurondera aca gushikira, kuko uri ku kazi. Muri societe uko utera imbere niko societe gukenera. Abafise ibibazo akeneye ko ibibazo bironka inyishu. Gerageza uprotege no mu mwanya wawe. L'année principe ngomba munote. L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. Turumvikana. Ati nguvu zirandukira. Atokumva wifuza kugurukana na les aigles ni nkona. Wihane gusubira kogana n'imbata. L'énergie est contagieuse. Si tu veux voler avec les aigles, tu devras arrêter de nager avec les canards. Raba abantu mugendana buri munsi. Kubera kuko niba taco bakungura ntibabura ico bagutesha. Abantu benshi ntibazi yuko kijya bita abagenzi arico cababujije gutera imbere. Nugira Imana umugenzi n'igikorwa cyawe kigira umugenzi,
hanyuma ugira abagenzi bafite icyo bapfane n'ico gikorwa cawe bajya abandi bareke. Non nage pas avec les canards. Mwacumvikanye igihe ndavuga bike bike umwe wese aca yiyongerera ku byo ashaka. Certains rêvent d'incroyables réalisations, pendant que d'autres restent éveillés et les font. Abantu benshi bararota kuzokora ibintu bikomeye, ngo abandi bakaguma barisuye bakanura bariko barabikora. Bamwe barabirota abandi bakabikora. Si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, faites de petites choses de façon grandiose. Nibaza ko bica byumvikana. Ndabwira kandi les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Les obstacles ne doivent pas vous arrêter. Si vous vous trouvez face à un mur, ne faites pas demi-tour et n'abandonnez pas. Trouvez comment l'escalader, le traverser ou le contourner. Tuvuga byinshi byinshi n'umwanya wo kuganira kuri byinshi. Je mu rudandazwa rwanje mu buzima nababwiye ko nabitanguye ndi muto. Na impome zanyama imbere. N'uyu munsi impome turahura. Ndazimenyereye. Mbwa nta ruhome nemereye kumbuza yonje. N'umunsi umwe. Kandi naje gusanga ubwenge bw'ingere ndanara ndagurira. Uruza ya masaha nababwira 3h du matin. Niho inyishu yamyiza. Nikanguye ndyamye. Gaca ndabitora. Ndagiye muri detaye. Nakoze byinshi mu buzima. Ariko bimwe sinari nibaza ko nabishobora. Hari ahantu nashika nkabona uruhome. Nkibaza ngo sindaruva imbere ariko nkava nkarengana. Nimureme ntihagire utinya uruhome. Umudandaza atazobona uruhome azoba n'umusuma ararubona. Aja kwiba ahantu hari amacumu. Kumbure hari n'abanyezamu. Norogo si uruhome. Ariko hari abitwara. Canke bakarimutera. Sizo none. Hama hari uruhome. No kumusuma hari uruhome. Uruhome rero ntushobora kuvuga ngo waruhomewe ko nje ndasubiye inyuma nta kundi. No. Uragurira, urarucamwo, uraruzunguruka. Ndabwira kandi il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Il est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Gukora ibintu bikakugora bikanakufsura bikanaguta. Neza. Mugabo nubugesera kutigeze unagerageza. Donc mwe muri ngaha no kwanga muri ko mugira iki? Uriko muragerageza. Aha ni sawa. Utagerageje nukweshwa ntiyeshuwa. Heshuwa gerageje. Ne crains pas d'avancer lentement. Crains seulement de t'arrêter. Nutinye kugenda buke buke. Tinya guhagarara. Uri kuragenda ukabona ibyatsi byakubujije inzira.
uhirahira uhagarare, uhirahira uhagarare, ngo ivyatsi vyambujije inzira. Wumvise warusha agatiro kagutwaye, ikivi kiri mu gushika, wihende wifashe hasi kugira uruhuke. Banza ushikane ikivi, wowe bija kunanira hama hari igituma. Kambanze nduhuke, je nzobikora ejo n'ejo n'umunsi. Mbega basha ko mbora imvura icitse, imvura igiye gucika, ariko nzorima muri sezo iza. Nibyo inda z'umugani w'ifundi, ifundi rigira icari, izindi nyoni zirakijisha ikona iki. Umunsi umwe ifundi hari ibintu vyayishikiye, imvura yaraguye nyinshi, ifundi irugama munsi y'igitika kibari c'iteke, burirago. Ifundi ribwira iti jewe gupfa guca, zinduka guhumbira nubaka icari nk'abandi. Yemwe burateba buraca ntibwanka guca, hazinduka ari akazuba keza. Ifundi irabiraba tindarara aho naraye. Wowe bija kunanira hama hari akantu tubigire ejo. Wasanga yarashikanye imyaka 70, 80 ari muri bikeya. Rero nagomba tuvugane kuvyerekeye umwanya, mumenye ko umwanya ari ikintu c'agaciro, mumenye ko umwanya ni uzokwerekana mu gusaza kwawe. Mumenye ko ugomba gusoma kahise ko umuntu umuraba hageze. Hari isengesho turiko turasenga ngaha, muri umwe wese ari ngaha, mu myaka yiwe ya 70, 80, azoba hagati n'ivyo yakoze kubw'ivyo turiko dukora kuri uyu mwanya, ku buryo n'igihe yopfa ivyo yagize bivuga. Ari umuntu muzungu era munyamahanga yagiye ahantu yaje mu Burundi, arazi twe dufite imanza nyinshi, ariko mu Kigandara umuzungu aratangara ko ibyo kugandara mu Iburani sinibaza ko babikora cyane. Bati none ngaha habaye iki? Ati ngaha hapfuye umuntu. Ati yarinde. Ati yari data wacu. Ikintu cyatangaje uwo muzungu nuko abantu bose yabona bariko baratwenga. Ni Kigandara abantu bose baguma batwenga, batera inkuru, nta cyagaragaza ko umengo hapfuye umuntu. None umuzungu aratangara cyane. Ati none, ati uyu muntu none, ati yarafise abana toya, none ati yarafise umugore atuka, ati none yabaye, ati yaba ngaha kwa data. Hari ikintu musobanukiwe. Yari yapfuye mugabo ntiyari afise abamuririra, nta n'inzu yubatse, nta mugore yazanye. Hari mu byapfuye harira benshi kubwo ubuzima bwiwe.
ubuzima bwe bwagaburiye benshi, bwigishije benshi, bwavuje benshi, bwatabaye benshi, kwa wa muntu yasona impuzu z'abantu. Tabita yarapfuye, abantu ntibikunda. Tabita ntagenda. Turabuze Tabita arapfuye. Sivyo? Mugomba kuba abantu the impact. Kugira ngo abantu the impact, mukoresha umwanya neza y'amasaha 18 kumwe nababwira, namwe 10 kumwe nababwira. Mugomba kuruhuka mukongera mugakora. Mu mwanya wo gukora naho shira amaso kuri kijya nyene usabwa, ibindi byihuze. Hanyuma rero 3h du matin usuzume ibyabaye ejo n'ibyere bija kugenda uwo munsi, ugorore ajye niyo masaha Imana igufashirizamwo. Niba narigeze kwandika ikete ryiza nkarishima ryanditse ayo masaha, aya ni masaha mba ndusha. Nimba ari icyiyumviro cyaje kigitangaza kigende nurira rwa ruhome, nayo masaha nyene. Niba naramaze ahantu inzira ziyugaye gateba nkaronkaho nca icenge icanzo nagibonye saa 3h du matin, ikintu mubifate nk'ibanga ry'ukuri, gukoresha umwanya neza, kuryama kare. Ntibinagoye kuryama kare kuko ucukire ya cycle y'itiro ryawe n'ingene system yawe igenda. Kuko kuryama kare niko wikangura kare. Uko wikitangura kare niko ya system itangura kare. Uko itangura kare niko ronka ibikorwa bipanze neza mu mwanya w'akazi. Uko ronka umwanya upanze neza niko ronka umusaruro mwiza.